umwe mu bahanzikazi nyarwanda afise ibisusu binini mwamenye ku izina rya Yoro the Queen, followinga abantu bake cyane ku rubuga rwa Instagram. Hakaba haherutse kwiyongera ko undi muhungu umwe mugufi w'umusare w'umurundi nawe se uwundi Ikiriku Akili. Bimeze gute rero? Uyu muri kumva ni Celeste Musomyi. Kiganiro muragikurikirana kuri Menya Nawe TV +257. Fata gacebe wicare, mbere ya byose banze ukore subscribe, ugurure video, ndaguha amakuru atari hivumbi. Si minsi myinshi heze umuririmbyi Ikiriku Akili agiye mu Rwanda gukora tuwa y'indirimbo yiwe Ahanihe. Mbere na mbere iyo ndirimbo Ahanihe ni indirimbo ya mbere mu Burundi imaze gukwiza views menshi mu gihe gito, kuko ubu tuvugana iri kuri 6 million views mu gihe kitarenze amezi 3. Ba Dramati, Baby Killer, ba DJ Fernando bigira ngo n'aba celebre ngo bafise views menshi mu Burundi. Ivyo bintu ntamwe yari bwabikore. Uyu muhungu mugufi w'umunyengozi, ubuzima bwe bw'umuziki bwabaye urugendo rurerure cyane, ariko yashize ku ntego ye. Uyu muhungu arafuse iyo rokoro yabo. Bimeze gute rero? Yinjiye mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi heze, yakoze amatuwa menshi, aho hasubiye kubamwo na erere yo kumukopira amatara. Aba DJ bikavugwa ko bagize akayigo kubera ko indirimbo z'abanyarwanda atanimwe imwe bavuzwa mu Burundi, ahubwo hivugirizwa Ahanihe, Babi, Komsa. Izo zose ni indirimbo zamaze trendinga cyane mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gihugu cy'u Rwanda. Kubera iyo mvo aba DJ b'abanyarwanda bagize ishari n'inzigo bamukopira ko muga ntivyabugiye guturira igiteramo. Yaririmbye akapera, abanyarwanda bamugaragariza urukundo ndetse biboneka yuko bishimye. Mu gihe harimo arinjira mu Rwanda aca ku media, abanyamakuru bamuvugisha baramubaje ati vuga umukobwa kwisi ubona kuryoheye. Nawe nijwi rituje n'ubugufi bwiwe butwengeje ati ni Yoro the Queen. Uyu Yoro the Queen rero n'uyu muhanzi muri kubona ngaha kuri ekra, si umuhanzi, ni content creator wo mu Rwanda. Afise ibigidi binini, afise ibisusu mu gituza heza, taye kabisa buri umuntu wese yo kwipfuza. Ndetse ugereranyije Ikiriku Akili ashobora nko kumugera kuri ico gisusu ciwe nyene, kubera n'umuhungu ni mugufi cyane. Ariko nyuma yaho byaje guhindura isura. Ikiriku amaze kuvuga yuko yumva mu buzima bwe ari Yoro the Queen wenyine yikundira, yaje kurangira Yoro the Queen yikundiye ako gapeti, atangura kumufollowinga kuri Instagram. Yoro the Queen mwabantu mwakurikirana abantu bake kuri Instagram yiwe, ni umustar kabisa. Mugubu tuvugana asigaye followinga Ikiriku, ibintu byazanye indi ntera mu Burundi. Bivugwa yuko asigaye namuca inbox bakayaga. Ibyo rero nibitevye Ikiriku yaje gucisha ku rubuga rwa Instagram agaragaza ko Yoro the Queen asigaye amukurikirana. N'umusare wacu arimo azamuka neza, kuko Yoro the Queen n'umwe mu bahanzi b'abanyarwanda bavuga rikijana muri industry y'u Rwanda. Turabashimiye. Utarakora subscribe kanda subscribe, ubashe kwironkera ibiganiro byiza bigeje nk'uko. Ni Celeste Musomyi mwari kumwe. Kiganiro mwari ko mugikurikirana kuri Menya Nawe TV +257. Turabipfuriza ibihe byiza.